bakunzi b'ikiganiro cacu warubizi kazi je vraiment narinda bakumbuye abantu bose ndabagumbiriye abakunzi ba warubizi abakunzi banje yambi umeze neza ndibaza na jewe meze neza rero nagira ndabahe ikaze mu kiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana akomeye Apotre Apollinaire n'umufasha wiwe ikiganiro cyo kwigisha ingo nagira ndabahe ikaze mu gikurikirane hama ndazi ko benshi baza gufashwa ariko ikintu ca mbere nagomba nshimira abantu bose mwama mudukurikirana abantu mutwandikira abantu mutugira ama commentaire mutwandikira mutubwira imitwaro mutubwira ingene ikiganiro kibafasha no kuri turabashimiye gose rero mugene mukurikirana ikiganiro hama turasubira Imana ibahezagire murakoze abagabo bose n'abagore batabwiranye ko baberewe nizere ko mwamaze gusaba pardon umwanya wo kwihana hari abandi bariko baravuga ngo none ngo vyoba bitanguye uyu munsi ego ni ikimenyetso cy'uko programme yacu y'uyu munsi nisanzwe iratandukanye n'izindi programme tumenyereye kandi turizera ko ibihe nk'ibi bizobandanya mu makadre atandukanye kubera ko tushobora kugira ibikorane by'amasengesho tushobora kugira ibikorane by'amakoncert tushobora kuja mu ivugabutumwa ariko hari ahantu hitwa muhira nyuma y'ivyo vyose turashobora kuja mu business tukaronka canke tukabura ariko nyuma y'ivyo vyose hari ahantu tubarizwa hitwa imuhira mu rugo abantu rero hati tutahitwararitse twisanga mu ngorane jewe n'umudamu wanje kamaze ndamuramutse nibutse ko navyutse afise regime mu byo nitaho imisi yose iyo bitagoranye hari igihe umuntu arota nabye ugapfa ingene uvyutse azi neza ko bonjour ndamuha iba na bonne nuit iba ari akabizu nyene kabakundana hanyuma turaciga nkuko namwe mwese mwiga abatwitangiye imbere hari byinshi tutarashikako ariko tuzi neza ko turi mu rugendo haleluya aka kagore rero mubona kiwanje twicaranye ngaha tumaze imyaka 14 uranyibutsa muga 14 twubatse dufise Imana yaduhezagije abana 4 abahungu 3 n'agakobwa kamwe abana rero 4 bose kenshi ndaraba ndamwita umwamikazi hari utuzina ntashaka kuvuga ngane muhave mukopia kenshi ndamuraba murabona ingene abantu batavukanye batavyawe ku bavyeyi bamwe bataronse uburere bumwe ni habiri utuntu mudahurizako sivyo ariko igihe cyose ndamuravye
nawe nyene hari ukuntu ndaba jewe yo ndamuravye nsanga ataco yonkorera nk'ikosa jewe no considera ko ari ikosa cotuma conyibagiza agaciro afise mu buzima bwanje. Umutima wanje urabizi ntaco yonkorera par surprise canke ndakibona ari akantu kirepeta kenshi ntaco no kwemerera ko coza kwetufa agaciro uyu mugore wanje afise mu buzima bwanje. Shira ko agaciro rero kagizwe n'ibintu byinshi ko mu bakobwa amamiliyaridi ari ku isi Imana kuba yaravuze iti ugukwiye n'uyu. Itwagira ibindi bihe byo kuganira, hari igihe bizosaba ko abagabo abagore tubazanye ngene periode zacu zo kuresha zagenze, ibihome twasetse. Ibyo byose ni ibintu biba bigize urugendo rw'urugo tuba turimo uyu munsi. Ariko iyo tuvuze abana bane kuri jewe vyongereza ikindi kintu kivuga iki. Abana bane bose kuva ku wa mbere gushika ku wa kane yabavyaye par césarienne. Urumva bene ivyo bisu umunsi umwe yarambwiye ati ndabona urupfu imbere yanje. Hari igihe abamama iyo bari enceinte baganira utuntu imbere yo kwibaruka, hanyuma satani nawe akinjiramo. Umunsi umwe yarampishutse ati buriya namaze kubona namaze gupfa, namaze kubona abantu baje kukuraba kuguhoza muhira, namaze kubona amamodoka yatonze baje kukuremesha, namaze kubona terema yaje. Ndamubwira ati shetani koma. Ivyo ni ibintu bagabo abagore bacu bashobora gucamo, rimwe bakabivuga ikindi gihe ntibabivuge. Agaciro kiwe sinzi icyo nokagereranya. Abagore nabo barazi consideration, barazi nyene bashobora kuvuga abagore babo, abagabo babo, hatabuze ivyo batarakora neza, batarashobora gukora neza. Kuko mu kwikunda kwacu umuntu wese abavuga ati meruko nshaka, nifuza ko meruko nico compumuriza noryoherwa, ariko n'urugendo. Munyemerere rero dusome mu gitabo c'imigani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Turabe ibigize urugo rwubaha Imana. Ndazi ko umwanya dufise atari munini. Ibigize urugo rwubaha Imana. Pastor dusomera. Radusomera imigani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Imigani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Bise Bibiliya y'ikinyarwanda jewe. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ku murongo wa 4 hakavuga ngo kumenya Imana niko kuzuza amazu yo murigo. Niko kuzuza amazu yo murigo.
ibintu byose by'igiciro cyinshi nibyo by'igikundiro. Mu Kirundi avuga gutya, ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo kandi ubukerebusi nibwo burukomeza. Guca ubwenge niko kuzuza inzu zo muri bwo. Ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro. Amina. Dusomere version y'icyongereza. True wisdom is an house built. Wisdom, twumvisemo wisdom. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda twumvisemo ubwenge. Yes. And by understanding is established. Understanding, mu Kinyarwanda no mu Kirundi bakoresheje ubukerebutsi. Kujijuka. Okay. Kujijuka niyo understanding. And by knowledge, kuvuga iki? Ubumenyi. Kumenya. Shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Nakoze. Urugo rwubaha Imana nta muntu n'umwe atifuza kugira urugo rwiza, yoba ari umusazi. Ariko urugo rwiza ntirupfa kubaho. Si ibintu umuntu arota, si ibintu umuntu akura kuri televiziyo, si ibintu umuntu yifuza gusa. Ariko urugo, ndizera ko umuntu wese mbere yo kubaka urugo, mbere yo kuva muhira, mbere yo kuja muri ubu buzima, mbere yo kugira mariage, hari ijambo mu rurimi rwacu rw'ikirundi rivuga ngo agiye kubaka. Kubaka ni ukuvuga ngo kubaka no kubaka nyene ni chantier ibitanguye. Inyubako yose twubaka ifise, iyi nzu turimo ngaha ishobora kuba isize amarangi meza, ishobora kuba isa neza, ariko hari ibanga twe tutabona ngaha. Ni fondation yayo. Iyo fondation yayo mu gusiga amarangi, izi mpome na plafond, umwubatsi ntiyibutse cyangwa yiteho ko ibuye riri hariya muri fondation rikeneye irangi, kuko urufatiro ntirugirwa n'ibintu bishining. Urufatiro rugirwa na principe zo gukomera, ubwarwo rugakomera, hanyuma rukikorera ibindi byose bikurikira. Urugo hariho defi yuko twese twizera ko rwubakwa n'urukundo, sivyo? Kandi urukundo ni ntasubirizwa. Urukundo ni ntasubirizwa pe. Hano umusiguzi yatanze ibintu bitatu, avuga ibindi bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu iyo bibuze mu rugo, mu byo turiko turubaka, ivyo wewe wita urukundo bihinduka zero. Mu gihe twebwe tuvuga ati icambere ca byose n'urukundo, ngo kabaye urukundo, kubera iki ingo ziri mu byo zirimo? Ngo kabaye urukundo rwonyene. Ko ntumbwire ko uyu mugore wanje mubona
noba namwirutse inyuma, noba naraye amajoro, noba nagize biriya vyose umusore agira kugira ngo yubake urugo, umukobwa amwegukire kuko aba ariko araronderwa n'abandi. Ntumbwire ko ivyo vyose umusore twebwe abagabo tubikora tuba twarabikoze atarukundo. None bigenda gute? Nimba urwo rukundo ariko rwonyene twene nako, bigenda gute ngo inyuma y'amayinga abarambye cyane, inyuma y'amezi abarambye cyane inyuma y'imyaka bavuga ati umugore agatangura kumva ko uwo mugabo atakwiranye, umugabo agatangura kumva ko uwo mugore n'ikindi kintu umusazi ninde? Umusazi muri abo babiri ninde? Vyagenze gute ngo mwese mu basazi mu bijuju muhendane ko mukundana kandi mudakundana? So urukundo rufise hore yago, ariko urukundo rubuze ubwenge, rubuze ugutahura, rubuze ubumenyi, ibyo wubaka vyose bihinduka amazi. Baza ko iyo message nimba muri ko murankurikira iratahuritse neza. Ibyo bintu bitatu rero tubipange neza. Duhere ku kumenya. Abantu benshi twubaka, twinjira mu ngo tutigishijwe, atabumenyi dufise bw'ibijanye n'ingo. Kubera ko twahejeje amashure, bamwe twayahejeje abandi twayakiriye hagati, ariko ubuzima burabandanya, twaronse akazi, turaronse aho niko abagenzi n'abavyeyi batubwira ati ntubona ko hageze, ati igisigaye rero ni iki? Kumaze kuronka ivyo, igisigaye n'umugore. Umukobwa nawe abavyeyi bakaguma bamurabira hafi ati nta uragira icyo abaza, bariko bararaba imyaka bata ati ko atamushitsi atugendera nga hageze sawa. Bwaca umusore akavuga ati nubuye, inkumi nayo ati akabwira umuvyeyi canke abavyeyi ati vyabaye, twakwanye rero urubanza. Mu masengero yacu abapasiteri bakabimenya, hanyuma bakatujana mu nyigisho zo kudutegura kuzogira ubukwe. Abaciye mu masengero mwese ndibaza ko abatwigishije ibijanye n'ingo, ivyo tugiye kwinjiramo, nta link baguhaye igitabo wosoma kubijanye n'urugo, sivyo? Nutuntu nyene turi ngaho, pastor akubaze ko atawundi mukobwa wemereye kugira ntihazoba haba isanganya ku munsi wo kuguhezagira ngo hagire uwundi yiyadukiza. Urumva akakubaza hari ukuntu hari akamodule amasengero akora yo kwakompanya bagire mariage, bakabaha n'impanuro, muramenya mwigenze neza, hanyuma ntimukoze isoni ishengero, tuzave tubahezagira mwamaze kubana canke urabona. Ariko vy'ukuri icyo tugiye kubaka cyitwa gute?
gisaba ibiki kumenga gifatwa minenerwe iki kintu twisanga gitaye ku mazi abantu baminuje abaperezida aba CEOs bashobora gukora ibitangaza abakora amadege n'ibintu bigenda juru bubashwe kwisi ariko waraba ku ruhande ikintu cyitwa urugo cyamunaniye. Icyo kintu twategerezwa kucitonde, icyo kintu twategerezwa kurondera ibanga ryacu. Niki uyu musiguzi rero Salomo avuga hano mu migani ingene urugo ibigubaka ubumenyi. Imiduga yacu iraramba cyane kurusha ingo kubera ko leta ya Amerika ntikwemerera gutwara imodoka mu ibarabara utize. Nico gituma imiduga iramba. Amazu yacu araramba cyane kubera ko hari itegeko muri systeme yose y'intwaro ko umuntu ashobora guhagarika inzu nk'iyi aba bifitiye ubumenyi. Ico gituma inzu zacu ziraramba kurusha ingo. Siko bimeze. Ingo zonyene nizo twinjiramo atabumenyi, atashure, atamahugurwa kubera ko ni ikintu kiri traditionnel. Ni ikintu twinjiramo kubera ko twageze ku myaka runaka, kubera ko dufise ibyo dufise, none uyu mukobwa nazi, none uyu muhungu ndamwemeye ngo ambere umugabo. So ntimutangare rero n'amadega akurikira, kwereka ikintu cyose gikozwe mu bujuju atabumenyi gitegerezwa umubu wokigonga, isazi yogihungabanya. Nico gituma haguma induru. Wabaza uti none mwapfuye iki? Bakumviriza icyo babandi bakundana bapfuye, kavuga ati mana urugo nyene birazi. Birazi. None hakurikira iki? Tuachane tuwazima, tuachane wazima. Okay. None abo bantu barigeze gukundana. Urukundo bavuze batangaje ku isi yose bakamenya ko aba bantu kabisa ni pete na kidore, urupfu nirwo ruzobatandukanya canke Kristo aje gutora ishinge. Byagenze gute? Urukundo rurahari ariko aba bantu ntibigishijwe. Cyakabiri, yo wigishijwe icyo uyu Salomo avuga, urashobora kwigishwa ntutahure. Mbega ivyo wigishijwe urabitahura. Understanding. Hallelujah. Mbega urugo ni ibintu byo gupfa gupfundikanya, kujamo uko dushatse, gukora uko dushatse. Oya. Mbega jewe umugabo ndatahura responsabilité mfise. Iyo Paulo atanga umusingi w'urugo abwira ishengero ry'Efeso, ababwira ati bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo akunda ishengero akagigura. Twese dusoma Bibiliya, ariko biroroshe ko umugabo asoma iryo jambo akaba rizi ngaha muri Bibiliya ariko adatahura icyo risobanura. Ubwo rukundo dukunda abagore bacu tukanabigura, ntushobora gushira urwo rukundo mu ngiro udatahura neza umutima w'iryo jambo.
twebwe abarundi, abanyafrika, abanyarwanda n'abaki twese twakuze tuzi ko mu kibano, iyo mu kibano abagabo bagenzi bawe babona ko ukunda umugore wawe cyane, cyaba ari gitutsi. Baca bavuga ati murara neza umugore wiwe yaramukaranze. Nukuvuga ngo gukunda umugore wawe ukamwigura mu mico yacu yaratamitswe. Bagabo yaratamitswe. Umugabo w'ikigoryi yifatirwa n'umugore uko. Muri ko muratwe nk'abafise icyo babizi ko. Kubera ko urukundo rwigura sizi inkundo twize mu mico yacu, sizi inkundo z'abazungu. Hagenga iyo twabaye abasirimu ngo dukunda nk'abazungu, muraza abazungu mwebwe ibyo barimo. No, hari urukundo Bibiliya ivuga, atari urw'abazungu, atari urw'abarundi, atari urukundo rwa Bibiliya. Ijambo ry'Imana rihamagarira buri mugabo gukunda umugore wiwe. Haleluya. Amen. Umugore nawe akabwirwa ngo kubaha, kugamburukira umugabo nk'uko ishengero rigamburukira Kristo. Umugore biroroshe bagore bacu ko baje ko navuze banje ni sawa. Mvuge mu gishingo c'abagabo bose bagore bacu, biroroshe ko iryo jambo riteretse muri Bibiliya ukaburizi ko ririyo ariko udatahura icarico. Nkuko ishengero rigamburukira Kristo. Turi muri monde ya feminisme, aho isi ibwira umugore tumvirizo wikingire, mera amagore nimba ari magabo. Isi yarahindutse. Umviriza ba mama basheri bacu, isi irafise prédication iri kwirazana ivogera ama responsabilité, imyumvire yanyu bitandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana ribasaba gukora kugira ngo mwubake ingo zubaha Imana. Igihe cyose mwumva ko mudahagijwe n'Imana ibavuga ko Imana yabagize, ako kanya intambara ziba zitangwa. Ibihugu vyacu umuntu umenga yovuga ati iki gihugu cyo ntikivyorosha. No, iki gihugu kiri ku isi yose. Imyumvire y'iki gihugu iri ku isi yose. Isi yose imereye nabi ingo, kubera ko umugabo ahabwa ibindi vyumviro binyuranye n'ijambo ry'Imana by'ikungene ategezwa gukunda umugore akamwigura. Umugore nawe ahabwa ibindi vyumviro n'izindi movement ziza kubwira umugore ati iyo uburure barabajyamye ko barabacinyije. Ivyo vyose mu makulture atandukanye, mu mico itandukanye birahari. Umugabo gucinyiza umugore, umugore gucinyiza umugabo mu yindi mico. Imico yose yexprima ugutandukanye bivanye n'ingene Satani ariko arakorera muri ako karere. Ariko Paulo yaratanze neza urufatiro rw'urugo rwubaha Imana. N'ibintu bibiri: gukunda no kugamburuka, kumvira, kubaha. Ibyo bintu bibiri birakomeye kurusha uko tuvyibaza. Kutabitahura ntibituma ingo zacu tuzubaka
mu mutima wo kuzubaha Imana. Kutabitahura ni ibintu vyoroshe n'amajambo magufi ariko atekeyemo ibanga ryo kubaka urugo rwubaha Imana. So icambere n'ubumenyi, kuko icyo wamenye, ubumenyi ni information. Hano baza abagabo ti ku kwezi mu mezi 3 usoma igitabo, mu bitabo usoma nimba usoma kamazenda basenge kuko arabafise umuco wo kudasoma. Okay, nusoma internet iri disponible, nijari mu ndwi, nijari mu kwezi, uja kuri link urunguruke ica abandi bavuga ku rugo, abandi bubaha Imana, kugira ngo uronke information, uronke ubumenyi, knowledge. Hanyuma ufata urugendo rwo gutahura, uraba Bibiliya ikivuga ko bihuye ni commentaire y'umuntu w'Imana yavuze, kugira ngo uronke information, knowledge, hanyuma utangura urugendo rwo gutahura, understanding. Ugutahura rero kutujana ku ca gatatu Salomo yavuze, wisdom, ubwenge. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ishigwa mu ngiro rya knowledge, ni ubumenyi no gutahura n'ivyo watahuye, ivyo utahuye ukabishira mu ngiro. Hallelujah. Gicika wisdom. Nta hantu rero ushobora kwitega ubwenge canke wisdom hatabaye Bibiliya bibiri bitangura: knowledge, kwiga, kuronka information, hanyuma ugatahura ivyo uri kuriga, wamara kubitahura ukabishira mu ngiro. Rero ivyo bintu bitatu bica biza bigasekuriza gwa rukundo, kuko hari urukundo hakabura ivyo bintu. Igihe cyose ugiye muri court, igihe cyose ugiye ahantu hari imishamirano y'abatumvikanye umugore n'umugabo, abahisemo gutandukana, usomye mu mitima yabo hari n'abavyatura akavuga ati, babajije uti none kubera iki mushaka gutandukana? Umukaza wumva ngo jena mukunda ariko ni gikoko. Urukundo rurahari ariko abona umugabo we nk'igisimba. Umugabo nawe ati, jewe umugore wanje ndamukunda ariko ni shetani, niyumva ntanyuba. Urukundo rurahari ariko umugore niyigera natahura kubaha, kumvira, kugamburukira umugabo icyarico. Natahura, ntiyavyize, ntanabitahura, therefore ntiyobishira mu ngiro. Umugabo nawe même chose. Umugore yumva atari protégé, umugore yumva adakunzwe. Me umugabo agukunde adatahura urukundo icyarico, atiza urukundo, atanarutahura kugira ngo arushire mu ngiro, abeho ubuzima bwo gukunda urukundo rwo kwigura, abishire mu ngiro gute? Urugo rero rwubaha Imana, murumva ko kugira ngo ruseruke, ubwiza bw'ingo zacu buseruke, no kugarura ubwenge kugihe. Ngira mvuga icanyuma, ni inyigisho ndende, munyemerere dusome
Zaburi 128. Umurongo wa mbere gushika kwa gatandatu. Zaburi 128 havuga ngo, umutwe w'amajambo uvuga ngo indirimbo y'amazamuka. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Ku murongo wa kabiri Gushika ku murongo wa gatandatu. Okay. Ku murongo wa kabiri hakavuga ngo, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, azajya yishima, azahimbagwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cane mu kirambi c'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahimbagwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzabona ibyiza biva kuri Yerusalemu iminsi ukiriho. Niko koko uzabona abuzukuru bawe, amahoro abe mu Bisirayeli. Amen. Amen. Uyu mwanditsi w'Izaburi nawe atanze igicapo c'urugo n'umuryango. Aravuze ngo hahirwa uwubaha Uhoraho wese. Iki gice canke Izaburi iza nka solution ku ntambamyi canke ingorane ibibangamiye urugo rwubaha Imana. Ingo zacu zategerezwa kuba zubatse ku rufatiro ruzima, ni Kristo. Ingo zacu zategerezwa kuba ari ingo zitanga ubumote bwiza. Twese abazirimwo tunezerewe kuzibamwo, dufise igishika cyo gusazana, kuzosazana. Twese umwe wese avuga ngo warakoze kuza mu buzima bwanje. Ariko rero hari intambamyi. Mbere ko ngaruka kuri mirongo, reka mvuge intambamyi nkenya hano. Ingo ziri mu bihuhusi, ariko nubwo biruko birashoboka ko twubaka imiryango ifise amagara meza. Ibihuhusi ntibishobora kubura. Nico gituma Yakobo we avuga ikijanye n'ubwenge, yafashe igicapo ca Yesu avuga muri Matayo, ariko acumugani w'ikijuju cyubatse inzu ku musenyi, n'umunyabwenge yubatse inzu ku rutare. Yakobo acara kwega, aravuga ngo umuntu wese yumva amajambo, yumva ibyo akwiye gukora ariko ntabishire mu ngiro, ngo asa n'umuntu yiraba mu cirore akavuga ati kwe ndabona ndametiza inyenensi kandi sino kuyitiranya n'undi muntu, ngo ariko ngo yamara kuva iruhande y'ikiyo ngo gace yibagira ingene yayasa. Yesu we akavuga ngo uwumva amajambo yanje wese ntayakore, uwumva kwa kuri. Wa mugabo ategerezwa kumenya ukuri kw'ingene akunda akigura. Wa mugore ategerezwa kumenya ukuri agatahura ingene yumvira abumufasha vy'ukuri, akabimenya akavyumva ariko ntabikore. Ngo asa n'umuntu w'ikijuju yubatse inzu yiwe ku musenyi. Kandi mumenye ko umubatsi wese yubaka atezwa kumenya ko ivyo yubatse aho bukera bitegerezwa gupimwa.
igihuhusi gitegerezwa kuza. Murantangara cyane iyo mpuye mu gikorwa cy'ubu pasteur turimo je na madame, iyo hari abakozi b'Imana canke abakristu bakiri bato canke bamaze imyaka aje kurondera counseling, ubona ari shoke n'ibiriko biramubako. None ntiwaruzi ko inyubako yose umwubatsi wese muzima agongoye mu mutwe, iwe afise ubwenge, amenya ko ivyo ariko arubaka vyose aho bukera imvura ishobora kugwa. Haleluya shengero. Ategeza kumenya ko aho bukera inkukura ishobora kwaduka ahantu atazi ikazi gaseka ivyo ariko arubaka. Nico gituma adapfa kubaka uko avyumva nuko abona. Aravuga ati ntawomenya ejo harashobora kuzana nyamugigima from nowhere. Ico gituma ntegerezwa gukomeza ivyo ndiko ndubaka. So umubatsi wese atantisipa ko igihuhusi gishobora kwaduka nikijuju. Umugore wese n'umugabo wese ari hano ashobora kuba avuga ati jewe sibi je nari niteze. Wari witeze ibiki? Na nyoko yakuvyaye yakwiremetsa amezi 9 arashobora gukora ikintu akagushoka. Nyoko wao oya nyoko nico kirundi. Mama wawe oya swat mawe. Okay, mawe wawe. Mama wawe. Umviriza, nzi neza ugutahura kwanje imisi yose namaniteze ko aka kagore kanje umwanya wari wose hari ikintu tudashobora guhurizako. So nk'umugabo ngomba kwama niteguye kuvuga ni kibaye nifata gute, nk'umurongozi nifata gute, nk'umutwe w'urugo nifata gute mu guproteja ivyo turiko turubaka. Nawe nyene azi neza ko atarongowe na Malayika. Siko bebe, sindi Malayika, ndafise intege nke zanje. Ategezwa kwipositiona ngo hamwe hari ikintu ndekonyeko ni gute ahagarara ngo aproteje, afashe mu guproteja iyi nyubako yitwa urugo. Haleluya. So zimwe mu ntambamye nizi. Wanje ariko nambwira ngo ndabo umwanya neza kandi nivyo. Intamamye ya mbere ituma urugo ruta urugo gubasha Imana, mwategezwa kuba mwayibwiye mwese, nukudakizwa k'umugore n'umugabo. Agakiza tugaciye amazi kikaba ikintu kiraho, tugira ikintu kiraho, gukizwa tukabihinduramo umugenzo w'abaporoto n'abasenga. Meni notion y'agakiza ni kibi kintu kinyiganyiza imitima yacu, twitwararika turekuriramo ubuzima bwacu. Aho umenye neza ko sécurité y'urugo rwawe ibidahagije. So kudakizwa, kudashika ku musaraba k'umugore n'umugabo, witegeko umwanya wari wose ibintu birashobora kuyangara. Hari grâce de Dieu iguma ku ngo zacu, abakijijwe n'abadakijijwe. Ariko wobura umuhigwe cyane uhaye agaciro iyo ngabire y'agakiza kugira ngo
kubera agakiza katurinda vyinshi canke vyose. Yo ni intambamye ya mbere, kudakizwa kw'abagabo n'abagore. Intambamye ya kabiri, umwitwarariko muke wabubakanye mu bijanye no kubaka urugo canke famille ifise amagara meza no gutegura urunganwe rukurikira. Iyo monsieur madame tutagize umwitwarariko, ibindi vyose tukabishiramo inguvu, ama business tugashiramo inguvu, amashure yacu tugashira inguvu mu bindi vyose, ariko tukagira umwitwarariko muke mu bijanye no kubaka urugo canke umuryango ufise amagara meza, tugashira intege nke mu kwiyumvira kurunganwe, uruvyaro rwacu ruzova mwiki, niki twifuza kubona mu bana bacu. Aho iba ari intambamye ikomeye cyane. Intambamye ya gatatu, kutagira icitegererezo kizima kubijanye n'urugo n'umuryango, role model. Umugabo, umugore, niyihe model, nuyuhe muntu ari model, nuyuhe muntu wigirako. Bien sûr uwa mbere ni Kristo, ariko Kristo ntagenda ngaha ngo no, Kristo ari mu wundi muntu, muri mwene data, ariko aragendera muri principe zo uwo muntu na karorero. Uwo muntu iyo byagucanze ni utelefona ati iyo bigenze uku umuntu avyifatamo gute ko je byancanze. So iyo udafise icitegerezo kizima kubijanye n'urugo canke umuryango, nta nkeka urashobora gukora amakosa, urashobora gusanga uri urakora ibitari ivyo. Iyi yindi ntambamyi no guhemukiranira kw'abubakanye, cyane cyane mu bintu bibiri: kutaba umwizigirwa mu vyujejwe, bya bindi bibiri, gukunda no kugamburuka, kumvira, kubaha. Icya kabiri, kurenga ibigo. Hari gihe les frustrations zo mu rugo zituma umugore cyangwa umugabo ava muri principe. Ko Satani abaturindiriye, iyo bihungabanye abaturindiriye abafise izindi proposition aduha. Okay, so ucyakira izo proposition, menya ko uri utanguye kwisamburira kwako kanya nk'ihene. Iyo ntambamye wayumvise, guhemukiranira kw'abubakanye, kutaba umwizigirwa mu vyujejwe no kurenga ibigo. Intambamye ni nyinshi, reka ngeze kuri iyi ivuga ngo gukunda akazi, umwuga wawe kuruta ukukunda urugo n'umuryango wawe. Gukunda akazi cyangwa umwuga wawe kuruta ukukunda urugo n'umuryango wawe. Uzawumva umugore cyangwa umugabo ngo tuko tunapiganisha, tuko turarondera ubuzima, wamubaza uherukana n'uwawe ryari? Wapi bana, unaona bya mwinshi, kandi tuca tubivuga mu Giswahili ga kugira vyumvikane ko bikomeye cyane. Okay, umugore wese w'incabwenge, umugabo wese w'incabwenge ategezwa kumenya ivyo agiye kuronda, ivyo ariko ararondera ahazobirira. Mwanyumvise? Aya ni banyumvise. Ivyo uri kurarondera, umubeneficiaire wa mbere ninde? Uzobirira he? Uraze kunguka isi yose ariko ukabura aho utaha. Ntugire muhira. Urazi kunguka isi yose hanyuma ukabura muhira. Bene data, mumenye iciyumviro c'urugo n'umuryango si badawe na bamawe baciyumviriye.
ni Imana yatanguje, ni Imana yashizeho iciyumviro cy'urugo n'umuryango, kubera ko yari izi ko atakibanza na kimwe kuri iyi si Imana yadushizeho gishobora kuza kuruta imuhira mu rugo. Ingo zacu zisuko zisa kubera ibintu bitatu, ndabice ko niruka. Umuryango wakuriyemo, umugore cyangwa umugabo urashobora gusanga uri kurarepeta ivyo wakuze iwanyu ubona. Abagore benshi babona abagabo babo mu ishusho ya ba papa babo. Ingene so wawe yafashe neza canke nabi mama wawe, sivyo? N'Imana byahera, n'Imana ukayiha ishusho ya papa wawe, bigaca byafekta ingene ukomunia n'Imana. Akarore nimba data mvyara yarampemukiye, ni giki no kwitega kuri data wo mwijuru? Benshi twisanga turiko turubaka imiryango isa niyo twakuriyemo. Abagabo bariko barakora ivyo base bagiriye abagore babo, ugasanga nta kindi gicapo ufise, uri kurarepeta ivyo so yagire ya nyoko wawe nivyo uri kuragirira umugore wawe, kuko nico gicapo kandi kiri normal, vyacitse normal. Niko abagabo bose bameze, kuko niko wabonye so wawe ameze, yari ameze kuri mama wawe. Abagore nabo bagakorera abagabo babo ivyo babonye ba mama babo bakoreye ba papa babo. Normal. Kugumuka, wabonye mama wagumuka kuri so wawe, so kugumuka ku mugabo wawe ni ikintu gisanzwe, normal. No, kiba gisanzwe kuko nta kindi kinduzi. Ariko bene data, gakiza kategerezwa mu byo gajejwe gukora, kategerezwa kuza gukura ubupumbafu bwose mu muntu akijijwe, kakamushira ku murongo agatangura gukora ibitunganye. Haleluya. Ikindi cya kabiri gituma imiryango ingo zacu zisuko zisa, nivyo twigishwa n'abagenzi. Umuntu wese ngaha ari connecte n'undi mugenzi. So ushobora kuba uri connecte n'umugenzi mubi canke mwiza. Yaba ari mwiza gute, si wajejwe urugo rwawe. Hari ukuntu gumuri responsable bivanye no gutahura n'ubumenyi no gutahura no gushira mu ngiro ivyo watahuye, ugumuri responsable. So ivyo twigishwa n'abagenzi, hari gizo wumva umugabo, abagabo batwengwa n'abandi iyo bababwiye ko abagore babo babarindiriye muhira kandi ko bategezwa gutaha, irigara ryashushe ku gahawa, kuri brochette, muhora mujahe kuri nyama choma nga ku michopo lokayo ndahazi narahabonye. Ugaza wumva umugabo abagore bose niko bameze shadaho bishe ngo rakurindiriye yoba yambonyesha agaca kurindisha, terega ni wewe mugabo, mubwire ko atamwanya ufise uri mu ma business. Urabona abagenzi hariho ngo ni wewe musirimu, abagabo bahanura abandi bagabo guta ingo zabo. Abagore nabo bakoshwa n'abandi bagore badafise indangagaciro z'urugo. Ukaza wumva ngo jewe umugabo nk'uwo, abagore bariko baraterana inkuru uti jewe hari ukuntu bitameze neza, yasubiyemo vya bindi, hanyuma ukaza wumva mugenzi we aradutse ngo jewe umugabo nk'uwo
nta mwanya ndamutako, nta mwanya ndamutako, nuba nabuze iyonja. Erega aho ni mwishengero, niko ndavuga mwishengero. Mwiyo ngo tiko turavuga ivyo mu kabari. No, tiko turavuga ingo zo mwishengero. Hallelujah. Nguracarindiriye iki? Ugo rugo urushaka mwiki? Umuntu nk'uwo ameze uko, sawa. Mu gishingo cyo kumubaza ko yoba ariko aragerageza gukora ivy'Imana imusaba gukora, ugaca umufasha kugumuka. Ahubwo aruke kumaza iti none ko ariko aramera nabi, wewe ku ruhande rwawe uri kurakora ivy'ijambo ry'Imana rigusaba gukora kuri uwo mutware, kubera ko ingeso zawe nziza zirashobora kuzomuhindura. Harabanyumva ivyo niko ndavugaga Ibindi bituma imiryango n'ingo zacu zisuko zisa ni media, imbuga ngurukana bumenyi. Murumva ko izi mbuga zigurukana ubumenyi, zirabupeperusha. Ukuteba kuri izo mbuga Facebook, YouTube n'ikindi, ubumenyi buraguruka. Uyu muntu yavyise neza mu Kirundi. Imana ishimwe kuri media, Imana ishimwe ku internet n'ikinika, ariko ibi n'ibikoresho bishobora kuduserva neza, ariko kandi dusamaye birashobora gusambura ivyo turiko turubaka. Imbuga ngurukana bumenyi tumara ku mwanya munini, nta gicapo kizima cerekeye umuryango ufise amagara meza zishobora kuduha, kubera ko bene kuzishiraho benshi baba bafise umugambi wo gutitura amavaleur y'umuryango canke y'urugo. Ari naco gituma dukwiye kwiyubara mu vyo dukura kuri izo mbuga n'umwanya tumara kuri izo mbuga. Waruziko hari gihe umugore usanga vyabaye normal n'umugabo vyabaye normal, umwanya wo gukomunia, umwanya wo gushirisanya, ugasanga twese turi busy kuri WhatsApp, Facebook n'iki. Okay. None nutashobora gukontrola, ni vyiza hari information ukeneye, ariko gushika ryari uwo mubakanye nawe, abana nabo. So umuti ni wa undi rero. Zaburi iratanga solution. Umwanya ko tubahereye intambamye, tushire nawo muri izi ntambamye. Umwanya ni mwiza. Reka mbaze Emel chef cyavyibaza ko by'umwanya. Ambwiye ngo nyarutse. Okay, ijya Zaburi ivuga ngo umugabo yubaha Imana. Umugabo ashifise igikorwa cyo gushiraho urutonde rutuma haba ikirere cyiza umuryango ukuriramo. Nico gituma Satani ahiga zina mugabo wese. Suko abagore n'abana atabahiga, ariko ashaka umutwe. Arazi neza yuko ashoboye guhungabanya umutwe, ashoboye guhungabanya umugabo, akava mu kibanza ciwe, akabasinda bibazwa, ntakunde canke ntagira umugore n'abana ngo abitangire. Arazi ko ari uburyo bwiza bwo gusambura umuryango, agasambura ishengero ndetse n'igihugu. Kubaha Imana no kugendera mu nzira zayo birafise ikiguzi. Icyo kiguzi no ko umugabo wese ategerezwa kumenya ko ivyo ukora, ivyo usabwa gukora bidategerezwa kuba ari ibintu bikorohera. Ico gituma witwa umugabo, ico gituma twitwa abagabo. Kuba abagabo kwacu su amapantaro twambara n'ubwanwa, oya ni responsabilité.
ni Imana n'ibiguvu na kapasite Imana yaduhaye z'uburongozi no gushira ibintu ku murongo. Icyo kiguzi no kutabaho kubwawe ukabaho kubwineza y'urugo. Aho hazamo cya ciyumviro kwigura, urukundo rwigura. Ikindi gihe nzobashingira intahe, ingene umunsi umwe nasanze ndi ku isoko, Apotre Bishop arambujije ngo ndabireke ivyo. Tuzotegura ikindi gihe. Niho kabafasha. Umugore wanje akunda isombe, ndabivuge nyarutse. Aya. Umugore wanje akunda isombe, kandi isombe siza arizo zose. Isombe zirimo kale. Igufa. Rero afise umugabo rero arahiriwe, akagagori karahiriwe kweli. Afise umugabo akunda gusuma. Kuja gusuma. Sivyo? Iyo ngiye gusuma rero mbanza urutonde rw'ivyo akunda. Kubera kundi isombe cyane zirimo kale, nasanze nagiye kugura inyama zisanzwe, ariko nibuka ko umugore wanje akunda isombe zirimo kale. Abantu ngiye kuzigurira rero hari abantu benshi bariko baje kugura y'amasoko yiwacu hari. Kubera umwanya ugiye no kubera ntategerezwa gutaha ntatanye igufa ryo gushira mu isombe y'umusheri wanje. Sinamenye yene nuriye. Naravya akantu ko urabona uburebure sikirenga. Imbere yanje hahagaze nka batanu nkaba ruva jiwe akazi kaba gahagaze. Sinzi ngene naronse ico mpagarara ko ni ndashaka inyama biro bitatu n'ibiro bitatu vy'amagufa. Sinzi nge na kenge kagarutse. Pastor baba gore bose baje gusuma, kandi benshi urumva baranzi mu karere, kandi ntibaza abagabo benshi b'abarundi bashobora kuba muri izo situation. Urumva yogenda basi kuri boucherie hari urutonde n'iki, ariko gushikaho mvuzi induru microphone amagufa. Akeye kamaze kugaruka ndavuga ati ye baba, ndavuga ntare si umugore wanje je ndiko ndasumira. Urumva ari gihe abagabo twubaka mu muco wabadawe n'abasogokuru, ariko Bibiliya irafise ingene itubwira ingene twubaka. Sivyo? Nari ngeze rero mukunda inkuru mana. Nako ndavuga okay, Zaburi 128. Umugore azoba nk'umuzabibu w'amacane. Hari ibintu bitatu bigize umuzabibu, nivyo ngira nce mperezako. Icambere, mwumve umugabo, urugo rugizwe n'umugabo yubaha Imana. Hanyuma ngo ibikorwa vy'amaboko yiwe bizomutunga. Muragabe ni mwabona umugabo wese w'umunebwe adakunda gukora, izoba ari sujet de prière. Sivyo? Kibuza ko abagore nabo bakora, ariko umugabo ategerezwa. Uwo mugabo rero ameze uko yubaha Imana, ibikorwa vyiwe ari umwete, amaboko yiwe aranyamwete. Ngo umugore wiwe ngiki kizoba.
umugore wiwe azomera, azoba nk'umuzabibu wama cane. Ikintu ca mbere kiranga umuzabibu, umuzabibu ukenera aho wegamira. Haleluya. Umuzabibu ukenera aho wegamira. Umuzabibu wama kugira ngo wame ukeneye aho wegamira. Umviriza abagabo, abakobwa beza ba mabukwe bacu ntibavuye iwabo kubera ko babuze aho barara, babuze n'ivyo barya. Nubwo baba bamukuye mu nkambi canke muri situation afise ahava, umunsi watanga dote sobukwe canke oncle wiwe akaguha ukuboko, yari yabaye échange ya responsabilité. Iba ari échange ya responsabilité. Umuzabibu wose ugira aho wegamira. Kubera iki? Umugore akeneye kumva afise aho yegamira. Muricaranye? Umugore iyo abuze aho yegamira, abagabo, yumva ari wenyine. Ntumwitegeko ibintu birebire. Umuzabibu urangwa n'ikintu ca mbere, kwegamira. Ni igiterwa kimaze kuva mu kuzimu, gikenera kiduga kikegamira. Abagore bacu ni mizabibu. Umugabo wese, urugo rwose ruba rwiteze ko uwo mugore yama cyane, ariko ntashobora kwama cyane uko yategezwa kwama ategamiye. Abagabo muvuge amen. Igihe cyose umugore akeneye kwegera canke kugufata no kuba, akeneye kwegera no kugufata no kuba karamata, kuko na karamata ni bwome. Ibyo abagabo twisamaza twigira busy ngo twagiye ngo kubarondera ngo ubutunzi ni nkamwe twopfa imbere yabo, ivyo tuzobasigira. Yes, ariko shiraho equilibre. Arakeneye nivyanashika ukimburwa imbere yiwe azogukumbure di. Hasovuga ati nta wundi mugabo noronka, nta wundi. Vuga amen mbandanye. Umviriza, akaramata iyo aronsa aho yegamira atangura kubaho. Umugore atangura kubaho. Icya kabiri, umuzabibu, muriko murankurikira? Icya mbere ni kwegamira. Icya kabiri mu nyumve, umuzabibu umaze kwegamira uca utangura kurira, kurandaranda. Umugore amaze kwegamira yumva ko ni kwegamira nico kintu kizana stabilité émotionnellement. Yumva atankomanzi, yumva umutekano wiwe wuzuye. Sumushahara, si compte, si capacité ya compte yanyu. Oya, imbere y'ivyo akeneye wewe, akeneye aho yegamira. Amaze kwegamira acatangura kurira, kukudugako. Aronsa aho yegamira araduga, akarandagata, akagukirwa. Dufatire ku ijambo, dukoresha ijambo kwagukirwa. Atangura kumva ari épanoui. Haleluya. Mu Burundi, mu Kirundi, muri Afrika, amakosa yose ni ay'abagore.
utwaye imodoka nabi n'umugore ngo raba ngo ni ngwama ngo ni babagore. Oya, nubwira umugore wanje uko no uyaye. Aregamiye kuri jewe, afise possibilité yo kuranga ndagata akaba épanoui, agatangura gushobora gukora ivyo abagore benshi batoshobora. Kubera iki? Ni jewe apuyiwe, hakumucokora ivyo atashoboye. Oya, ndamubwira you can do it, you can try it again. Yeah, hari abagabo b'abanyafrika tweza ko twabishoboye ku ibintu byose ni twebwe tubizi. Uzicuza uri ku musego ubona ugira ujabuke hariya, wibuka ko nta possibilité, nta chance wahaye umugore wawe yo gutrayinga, nta chance wahaye umugore wawe yo kumukuza. Ubiri ivyo ari kuvuga iti ntaco ntakoze, kera wiyumvira uku, kera ntiwiyemera, ariko naragushoboje ubu ufise confidence, ndeka ntaha amahoro. Uzibeshaho, ubesheho n'abana Imana yaduhaye. Umugabo atakoze ivyo sha afana gahinda. Umugabo aroranye aba ari umuntu umugore wiwe yishimikiza mu guserura inkomezi n'ubwiza biri muri we. Mu kumubera icishimikizo kizima, arakura mu vyiyumviro, mu mpano n'ubuhinga biba bisanzwe binyegeye muri we. Iyo umugore wawe adakura canke ngo abe mwiza kuruta uko yari ameze kuva igihe mwatangura kubana, nuko aba yarabuze aho yegamira kugira ngo ashishikare guserura no gukuza ivyiza bimurimwo vyose. Umugore wanje ni mwamubona mu mwakuza mu myaka 2 azoba ari mwiza kurusha ukwaso. Kubera ko ma responsabilité no kumureka kegamira hama karandagata kaba épanoui. Ivyo bituma ibimugize vyose bigumana itoto. Amen. Iyo umugore wawe umugore wawe yarakwiye kuvuga ati kuva igihe natanguye kwegamira umugabo wanje ngafatana nawe akaramata, nkamwizingirako, nkamurandagatako, sinkiruko nari meze kera. Iyo niyo ntaye abagore bacu bari kwiye gushinga. Hallelujah. Humura nimba tarayishinga, iki kiganiro kirakubohora, iki kiganiro kiragutuma ureka ube uw'Imana ishaka kuba, hanyuma umugore wawe atangure kubaho. Umuzabibu icya gatatu cyanyuma, wama umaze kurandagata utangura kwama. Wamiki ngo wama amahando y'inzabibu. Inzabibu ziva mu iki? Vino. Umutobe uko umara iminsi niko usha, ugahinduka uhiye, sivyo? Abanyoye inzoga mwese zituriranije n'abakizinwa. Umuzabibu urama, hanyuma ukavamo umutobe canke vino. Vino, abanyoye vino yigeze muri wewe ihindura eta yawe. Umuntu yakavino kamushitse atangwa kumanywe atwenge. Agumanezerewe batazi kimunezereje. Ico musiguzi, ico uyu mugabo umwanditsi wa Zaburi ko aravuga, nariko atwankuraja mu kuborerwa no kunywa inzoga, ariko avuga ico umugore acikira umugabo. Hallelujah. Arama cyane. Hanyuma inzabiyo zamye zivamwo, ikivamwo zivamwo umuvinyu. Hanyuma umuvinyu uhinduka umunezero w'unyoye. Paulo muri Efeso 5:18 aravuga ngo ntimukaboregwe vino, ariko muboregwe mpwemu yera.
mwuzure mpwemu yera ngo aho ngo muca mutangura kuririmba zaburi. Haleluya. N'amatazirano y'ivyampwemu. Urabona iyo investissement umugabo agira mu mugore bihinduka inyungu kuri we, kuko umugore amaze kwama, amaze kuba épanoui, amaze gucika bwa bwiza bumunyegeyemwo, bumaze gutangura guseruka, bihinduka umunezero wawe, bihinduka inyungu ku mugabo, bihinduka inyungu ku bana, bihinduka inyungu ku muryango. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umugore wawe rero atuma wamunezerewe. Umugore ntasubira guhinduka ingorane, ntasubira guhinduka igitsitaza, indirimbo y'igitsitaza. No, ahinduka umunezero kuri wewe. Umugore wawe ni wamwiha akakwegamira, akakumatirako, si ivyo gusa, ukamufasha gushika kure mu ngabire ziwe no mu vyo yahora yibaza ko adashobora, akagukirwa, akarandagata kuri wewe, ngo azohinduka, azoba umuntu yama cane, azokubera inyungu, uzoba umugabo ahiriwe kandi w'umugisha, uhora azoguha umugisha uva Isiyoni. Ni kumwanditsi wa Zaburi arangiza avuga, uzobona ivyiza biza kuri wewe, biza ku gihugu, biza kuri Yerusalemu. Icabana rya portion y'abana sindayivuga ku mwanya wagiye, reka ngeze ngaha. Ariko fatanya ivyo bintu bibiri, urukundo kugira ngo rube ico rwagenewe kuba, rukeneye ibintu bitatu. Icambere, icya kabiri gutahura, icya gatatu ubwenge. Haleluya. Umugabo nk'umurongozi, nk'umutwe, yubaka urugo rwubaha Imana, ategezwa kuba yubaha Imana kandi ari umunyamwete w'ibikorwa. Umugore wiwe amucikira bya bintu mpereje ko ngaha, hanyuma abana bacu bakazonezerwa, bavuga ngo baraba mama, baraba papa, bavuga ati narahiriwe kubona navukiye muri uyu muryango. Imana ibahezagirwe. Bakunzi ba Warubizi, mbega ikiganiro ciza tugize, nibaze yuko nukuri mu hari ico mwungutsemwo, nibaze yuko hari ikintu mugiye guhindura, nukuri inyigisho zari nziza cane. Rero Imana ibahezagire abashoye kudukurikirana, nagira nshimire abantu bose bita kuri iki kiganiro, abagikora, abo dukorana muri timu bose, nukuri Imana ibahezagire. Abantu bose mudukurikirana, mwese Imana ibahezagire. Je nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Bye bye.